nongera ko ibindi bibazo baturungikiye je mpakanya batumire batwishure. Hari uwabajije abatumire mwese ibibazo bikurikira. Umuntu yitwa Rajab Hussein aracariho, ico kibazo bakibajije mwese. Ngo ibikorane by'umugambwe abakuru b'igihugu babatwara bigira abakozi b'Imana n'uburyarya biba bigamije iki? Na Bunyoni yarafise urusengero. Ikibazo kigira gatatu aravuga ati hariho abantu bagifise akarangamutima k'ubuntu, bivuze mwese nta ciyumviro mu baterera hagategurwa kudeta ngo ibintu bihinduke. Uwo yababajije mwese ibyo bibazo ko muri babiri. Hari uwundi yabajije Honorable Nimbesha ati gushyira Imana imbere muri CNDD-FDD hari akunguko mubona byazaniye igihugu canke n'imvugo yo gusamaza abanyagihugu? Yongera mubaza ati bavuga ko baharanira demokrasi, kubera iki baterekwa gwasa umuhutu nkabo nimba koko bakorera abahutu nk'uko umenga ariyo ideoloji barimwo y'ubwoko? Mpere kuri Bob Rugurika hama Richard Nimbesha aca yishura nawe. Urakoze Ines. Nibaza ko hari ivyo dushobora kwishura, kumure reka nkumbure ivyo nyine navyo biba binyibutsa, ariko mere kuvyo abatumye bavuze, yaba David Lionel bambe bafashe ijambo David Lionel, Angel Nikigize, nanashimiye Emmanuel Nderimana nkaya dusangije. Bon, uhereye kuri David Lionel ivyo yavuze ngo bageze abo yise abatama inararibonye, ariko aravuga babarisha Nimbesha. Bo jende umumenyesha makuru, ariko ndakurikiranira hafi ibijanye na politike, ndafise abarundi tuganira ku bijanye n'izi ngorane z'u Burundi, turabira hamwe ivyo kuva mbega n'iki kibuze n'iki cyo kuvuga kugira Burundi buzoronka amahoro. Alors icyo nashaka kuvuga kandi mfatira ko n'ikibazo na Nikwigize yakibaje Professeur Nikwigize, André Nikwigize arabaza ati mbega aho kuvuga icyo cyizere cyo kuvaye. Je nagomba kuvuga ikintu kimwe, nizere ko abariko baratumviriza baza kuntahura muri sens nshaka kuvuga. Ntihagire untahura mu bunebwe bimwe bya paresse intellectuelle, umuntu adakumva icyo ashatse, ariko mwumvirize icyo nshaka kuvuga. Jewe nshaka kuvuga yuko hariho ingwara iri mu Barundi, kandi si Abarundi si twe twenyene, ni ingwara iri mu bihugu bitandukanye, muri politike z'ibihugu bitandukanye. Nama mbona na cyane cyane ibi bihugu usanga biriko birazingamikwa n'ibiturire, bizingamikwa n'intambara. Iyo ngwara irafata abatwara, ariko ugasanga irafashe na bamwe bayigwanye. Aha je ndabivuga kubera naragiye muri za Somali, narabonye ibintu biriyo, ndakurikirana ibiriko bibera muri za Sudani, ukabona intambara. Mwarabonye Syria yari imaze imyaka yarasambaguritse, abantu bito ko bariko bagwanya intwaro mbi, ingene bagwanya hagati yabo. Aro je nashaka kubwira aba bantu bose babajije, iyo ngwara yarafashe mu Burundi, yarateye mu gihugu cy'u Burundi, yarateye abarundi, yarateye iyo ngwara yazananye muri CNDD-FDD. Iyo ngwara rero no mu batemera ubwicanyi bwa CNDD-FDD, no mu bagwanya ubwicanyi n'ubusuma bwa CNDD-FDD, iyo ngwara ubu yaradushwayemwo. Uno munsi benshi muri aba bantu bafite ivyo bokoze kugira batabara abarundi, kugira twikure ko iyi ntwaro y'ubwicanyi, hagaruka igihugu kugendera ku mategeko. Twese vyitwa ko turi imbere, abo bose bashira amajwi hejuru, kenshi benshi muri twebwe n'ababeshi. Abantu baravuga kuja hamwe, abantu baravuga gukorera hamwe, kandi atabangisha babisha. Kuko nashaka kubabwira, mudoshake mufate mu maradiyo, aya maradiyo yaba y'u Burundi, yaba yari mu buhungiro, yaba aya maradiyo mpuzamakungu, mwumvirize abanyepolitike b'abarundi, aba bantu bose aya mazina, icyo twokwitana l'idée d'opinion, ushaka abantu bakunda kuvuga, bakunda guhabwa ijambo ku bijyanye n'Uburundi, udumvirize kangahe mu mvugo zabo, mu majambo yabo hagarukamo ijambo twese tuje hamwe. En fait gwabaye n'ururirimbo kibaye icitabirizo ico tutaho frère, igisubira ikindi ndakubwije ukuri, barabiririmba ariko ni bake biri mu mitima yabo. Na rero jewe mbona yuko ikizere kiracagoye, ikizere cy'ubu nifuza yuko hogira nk'umumenyuza vyo bavyiza akaba ari batanga ikizere. Ariko aho nshaka kuvuga, nongera nkagaruka
byose ntibyarangiye n'ukuri byose ntibyarangiye ntibyaheze ni ukuvuga yuko abarundi bariteze abantu bakabesha abantu bakababesha donc umuntu akagira ikinyoma imyaka 5 imyaka 10 ni ibi rero biri no mu bagwanya intwaro mbi ya CNDD-FDD abantu bari mu mihari abantu bari mu ma initiative abantu bari muri za societe civile abantu bari mu biki ubwo benshi muri twebwe tukabesha tukanabesheranira iki rero ni ikintu gikomeye abarundi bakwiye kumva ni naco gitumye abarundi tumaze imyaka 10 ubuja kuko yaba muri twebwe twese twavuga ukuri ibi tuvuga aribyo tugendera aribyo twemera aribyo dushira no mu ngiro abarundi baba bamaze gukira aho rero nshaka kuvuga ni he n'abarundi bakwiye guca ubwenge simvuze ko abarundi batagira ubwenge abarundi bahindure uko bahora bumviriza abantu bamenye kandi guhinyuza abantu nibumva Ines Gakiza ejo yavuze ibi hirya ejo bakubwira ibi bati bamuhinyuza jewe nibumva navuze ibi navuze ibi nageze ibi ariko bakadumva undi munsi mvuze ibi bakadumva nansiri bazomenye bati uyu muntu n'umube rugurika n'umwami nimbesha baze bamugenduza ibyavuga ibyagirana ibyakora hanyuma bamenye bati uyu muhari ibi bintu batubwiye ibi bavuga mbekwe cyane imyaka 5 10 batabishikako twaherutse batubwiye discours reka tubabadaho bigeze ifo korera abantu bumva yuko nta solution magique izoza ico twokwita solution magique jewe nk'umukristo nk'umutemera Imana ndemera yuko ibi bintu twaguyemo izingorane ziri hazozamwo n'ukuboko kw'Imana hazozamwo n'ubugombe bw'Imana ibyo je nivyo nemera kuko ndemera no mu byo nkora burya ibyo nkora barimo n'ukwemera kwacu icyo rero nshaka kuvuga abantu nibareke kuguma bibaza ngo mbega ikizere nukuri je nanje mbabarira abo ndiko ndishura ariko najewe hari gihe ngerageza nkagomba kukibaza ariko jewe aho ngeza ikizere uno munsi n'umurundi wese akwiye kucibaza ikizere ga nikiri kuri ruguri ikizere nikiri kuri Nimbesha ikizere nikiri kuri Andeni kwigite cyo Davillionnaire cyangwe imihari n'imigambo kanaka ikizere kiri ku bantu bazohaguruka bagahagararira ukuri bakagwanya iki kintu cyose bavuga cy'ububeshi kigahagarara hanyuma abantu bagashira mu ngiro ivyo biye nikanza abantu bamaze kumva ngo inani wabantu bavutse ngo abantu bavuganye ibi gaca kabiri kwa abantu bariko basambaguranira ku mbuga ngurukana bute nico kikwereka ko turi mu bubeshi na rero mvuga nti ivyo kubuza turabaza mu ikizere nidutangure kwiyumvira ko kiri muri twebwe je ruguri kamenye ko ikizere cyane kitegerezwa guhera muri jewe mbega jewe ninabona ko hari cyo nokora kugira hari ikizere no gikorana nande je mvuga nti je nabonye umugabo w'ijunja Richard Nimbesha narumvise ko hari initiative afise je ngira ndamuvugishe turabi ingere twoshira mu ngufu ico kibazo ndacishiye uko vero ibintu vy'ivyizere no kubeshana mwinani w'abantu kuja hamwe ni kinyoma cyambaye ubusa abantu kimaze n'imyaka alors ahantu ushaka kuvuga kandi ku bibazo nibaza hako nishe n'ivyanze ntikigite ariko niko nakuze umwishuyeho kome yabivuze rega nishuri hamwe basanze ikizere nibatangura kumenya ko ari bonyene ubwiwe umumwe wese je navuze ko jewe ruguri jewe ndi kwicizere ca mbere kiri iwanje nije nzokwiha ikizere ninamara kuciha nce ndaba mbene ukorana nande mu ikizere gikomere gitera imbere n'ivyo vero bon ikintu nashaka kwishura ibibazo ni kuri ibi bibazo hejeje kubaza mugabo unkundire mbwire Richard Nimbesha hari ikintu yavuze gikomeye nemeranya nawe Richard ndemeranya nawe ibintu byinshi ariko hari mauvaise interprétation duha ivyo turiko soit ivy'abayumvise mvuze niki Richard jewe mvuze ko muri CNDD-FDD hari akagwi karota guhonya ubwoba nukuri wari kuvuga uti jewe nzokurondera tubiganire twiki kintu kuko bari haba CNDD-FDD turihagako hariho n'ababibwira ushima bene hariho nabo ndabibwira bakambwira ati iki kintu genda kingo tusote yagako tukaca tugihanahana kw'ivyumviro akambwira ivyazi akambwira ikindi aho ugatusanga turiko twungurana ubumenyi kuri ico kibazo hariho n'abarambye atoya buriya kiriya kintu kimeze ko ari abantu bameze kuba po naho nashima kuvuga uti kweri kigarisha jewe ndiko ndabivuga ntagwangu na jewe bari ikintu risha nituravyicarana ko tubimenye niba ari ikintu nanka mu buzima nico kintu cy'ukwanga umuntu umuhora ukwasa cyangwa ugahora umuntu ngumuhora ngujya ngo nuki ngujya ngo ava hariya ivyo bintu ndabifata nk'ubujuju simbone ngene no kwanga umuntu wava hariya jemva he
aha eske ahantu ikintu misi cyose cyama kinkorera ikibi jewe bobo wibaza ko giterwa n'iyo umuntu avuye kave giterwa n'umuntu kigaterwa n'agatima cy'umukoko kari muri uwo muntu araho igituma mvuga rishanye ivy'amacakubiri y'amoko barota ihonyabwoko abo ndabazi bariho babigendera no mu buzima bwabo bwa misi yose nitwayaga ku murenga two tubihuriza alors kandi ibindi biko ndavuga so kubera ko CNDD-FDD ari utwaro no munsi muri bo harimo abafite ivyo vyumvi nedo hoza umuhari cyangwa umugambi urimo abandi bantu bo mu bundi bwoko bipfuza kugirira nabi abandi so bivuga uko nyene ni risha turiko tuvuga amavaleur kubera risha nakarorero no guha urabona ibintu byabaye mu Burundi muri 2015 muri décembre le 11-12 décembre risha hari ibintu byabaye biteye agahinda jewe ndafite amaka usanga urabona umuvyeyi ari muri saro ariko agaburira abana ariko arabaha ivyaye umwe ari mu cumba uwundi ari muri saro risha umwana urabona kumusaga abantu bakavuye bavuye ku birometero 5 bariko baza bindira mu ngo z'abantu bakagwa ku imisore y'imyaka 14 na 18 ugafukamika ukarasa mu mutwe mama wabo ahagaze iruhande ya risha ivyo bintu turazi ko biba bifitanye isano n'ivyo bintu by'amacakubiri y'amoko ihonyabwoko ivyo rero ni ibintu dushobora kudisikita urabizi byo muzovisite baze n'abasendedefd ibintu bakoze le 11-12 décembre simpakana ko hari abantu boba baragerageje kuja gutera amakamba ariko handurukiyemwo bya vyumviro vy'ihonyabwoko byo kwiyumvira biti aba bajene reka tubahonye ubukirite ivyo byarabaye umbabarire ivyo rero kandi tuzobigwanya yaba umuntu azoba ashaka guhonya abajene b'abatutsi n'uzoba ashaka kwiyumvira ko yohonya abajene b'abahutu uyo wese tuzomugwanya nk'umwagusha umbabarire ntawe mbashaka gutsitana alors iki rero nshaka kugaruka kuki kandi bisha igituma mvuga nitwobihora tuze turabivuga iyo bihari nukugira n'ababifise mu mitwe babirota bumve ko ivyo vyumviro ari bibi ari amashano azobakurikirana n'imvyaro zabo zose urakoze alors bandanya ni nyishuze ibibazo Bob Rugurika ibibazo urakoze nashaka tugume duhuza na Richard kuko tuvuga ibintu byinshi duhuriza ko umugabo hakaba agomba gutabana tutari alors iki kintu ca hari ikibazo kiri très important cha CNDD-FDD byose nanga ko CNDD-FDD baja gusenga kandi mu CNDD-FDD harimo abantu bemera Imana benshi ushima bari abantu benshi baja ku bibuga hari za ETS ejo bundi yo baheruka kuja gusengera bahora baja n'ingozi bahora baja hehe no muri permanence bijya bagira tous les jeudis de la fin du mois urabona ajya amajedi iminsi ya kane irangiza ukwezi bijya bisabisho bagira hajya hari abasendedefdede bagenda no kuri bana kukamira basende bazi ko bagiye guhereza igihugu ingorane z'igihugu Imana ariko ubuyobozi bwa sendedefdede nagenda bisubiremo ndabivuge basenga amashetani ivyo ndabizi kuko hari imigirwa babanza kugira iteye ubwoba y'ikuzimu ibintu bagenda guterekera bakabigira ari nka 5-6 hanyuma mu nyuma ariko abandi bakaza kwigwamwo bagwa muri vya vyuka hajya muri CNDD-FDD hari abantu bamavuga ati hari ikintu gitangaje muri CNDD-FDD duheruka umuntu yinjiyeyo umuntu akaronka amabanga yari umuntu w'incabwenge umuntu abantu bose bazi ko afite umuntu ari integre atariko bikadutangaza mu minsi mike agahinduka gakoko agahinduka akantu katagira ubwenge jewe nibaza ko baze babirabe ivyo bajamwo iyo myuka bajamwo iriya myotsi bajamwo biriya bintu baja guterekera kuko reka ndabwira je ndabizi ndagwaga igitonda bizi je ndabigira ko amatongo hariho abantu bimbonera kure babikoreshwamo bakagenda nk'ahantu hazobera igikorana ari Makamba kuri stade ari Ngozi kuri stade ari hehe bakamara iminsi bariko barimbagura bazirikayo ibintu baterekera ibintu mw'ijoro akaza abantu bavuye muri za Tanzania bavuye muri za abapfumu bavuye mu bihugu bya Gambia bakaza kugahagirira imigirwa mu mwijoro hanyuma bobo ukazobora rero bikorane biratanga je naho uvuga yuko abasendedefdede bamwe bibaza ko basenga ariko ubuyobozi bwa CNDD-FDD bukorera shetani buja kwama bugira ibintu vy'imigirwa atahuriye n'Imana ibintu byo gusenga bambabarire abo nshobora gukomeretsa muri amajambo ndabivuga kubera ko ndabizi ndabifitiye amakuru uzoshaka shongondera tukabivugana aho nako ndishura kubavuga bati erega ine naka karorero wewe Imana bo Richard yayumve ko yemera Imana pe Richard uyu n'umugabo yari umugumya abantu no munsi baramwombo ubwo nshaka kuvuga iki iyo Imana yego hari igice Imana yashobora guhora kubera imbo X ariko imyaka 20 wasanze igihugu kimeze uko kimeze ukanavuga uti iki gihugu
tugihereje imino y'Imana tugishize mu mino y'Imana ikintu tugiye gukora ni ugukora dusenga ugasenga 20 ans 20 mu mwaka ibikorana by'igihugu cyose buri kwezi umugambwe muri permanence musenga Imana Imana ikabishura amarira n'amaganya Imana ikaduha ubukene tubona nibaza ko hariho igituma abo bantu barazi ibyo bakora ahubwo abahanuzi babo abo bantu boba bibaza ko basenga barakwiye nabo kubaza Imana ibi bintu nibiki Imana izobishura alors aho nashaka kwishura vraiment ntadindiganya ndazi ibintu bagirwa by'imigirwa ndashobora no gutanga urorero aho bagiye hari umupasiteri yagiye gusengera ahantu anjour yitwaje reka ndabivuga uko yitwaje buramatari w'iyo ntara aramubwira ati rero numvise intara yacu gira igendegwe na nyakubahwa ati reka rero ndagusabye uze tuje hariya dupfukame dutere igisabisho intara hajya hazobera iyo evenement ibintu babonye n'agahebuzo bizanzamuka biva muri uko kuzimye kwa stade swat ibindi bibazo umuntu yitwa Hussein Rajab baracariho hanyuma mwanavuze ko mu bagumya banga harimwo abagisakara mutima ngo nta ciyumviro mu baterera hagategurwa kudeta mu bintu bihinduka bon ico kibazo kibajije nabi nta ciyumviro je shobora guterera umuntu ngo bafite kudeta kandi ivyo navyo ntibabivugira ku maradiyo ico kibazo uwo muntu araraba azora wungumya banga yizeye abimubaze babivugane mugabo ivyo si ibintu bivugwa ku maradiyo kandi si ibintu je nohanura jewe ndafise ivyo nshobora guhanura nemanga hanyuma abagumya banga bafise umutima bariho hari i Burundi no mu bahunze bariyo ariko ni nkuko harimo n'injyajya hose babita ko ari abanyamutima ariko injyajya ariko shaka kuvuga yuko igihugu kizokizwa n'abantu bariho Richard yabivuze hariho igihe bizoshika abantu b'umutima abantu haba basende DDD nabo bose atari basende DDD bagashira hamwe ukuri bagashira hamwe ivyumviro vyiza bike bafise bagashawira kijya gihugu jecho ndacizeye nico ni naco cide notanga ariko uyo muntu yarabajije ngo ko bavuze ko bariho ngo bintungane nta cimbe mu batere intungane ziriho mugabo rero baratewe n'ivyo by'ubwoba byabo reka ndagowe nama nabivuze niyo maze kuvugana n'umugenerale mu gihugu cy'u Burundi muriko murayaga ibijanye n'igihugu agaca gusaba ati aha rero mon frère ndagusabe eba ntihagire umuntu n'umwe azomenya ko tugana kuko umutwe wanje mwowutorera mu Rusizi none wumvise ingabo nk'ibi mpagangabo nk'iyo cawumva imaje y'igihugu ukuvuga ko uburundi ni igihugu no musikiri mu bwoba ni igihugu cyose igihugu gitekeye mwisandugu y'ubwoba urumva rero abadede icyo kintu baratsinda amatora cyo gushira ubwoba mu barundi ariko hari igihe abarundi burya bwoba buzohera yego ikibazo ca nyuma wabajijwe cyo duha umwanya honorable Nimbesha amakuru yerekeye Rajab Hussein waracari bon amakuru jewe mfise ashobora guhinyuzwa nuko Hussein Rajab asubiye kuboneka amakuru mfise nuko Hussein Rajab atakiriho Hussein Rajab jewe mfise amakuru ntigeze ndavyishuye ko yababimbagije sinigeze nshaka kubigira inkuru yo mw'iradiyo sinigeze nshaka kuvyandika ku mbuga ngurukana bumenyi ariko amakuru mfise nayuko Hussein Rajab atakiriho ashobora kuba yarishwe bakavugamwo uruhara bamwe mu bakozi b'inzego z'umutekano n'iperereza umengo byo muri Tanzania hamwe na leta ya CNDD-FDD ingene bamwishe ivyo biravugwa je niyo makuru ngezaho honorable Nimbesha kanya n'akajyo mu ishure ibibazo mwabajije urakoze cyane Ines kuvyo Emmanuel Ndereyimana yavuze ntaco nongera ko yaduhaye ati mwanya yiwe nico yamaze mu rugamba n'ingene byose ibikorwa yakoze kudarimetse aho ndaco nongerako ni nko ku mwanzuro wiwe aho aragira ati CNDD-FDD nta kwihenda nuko yoranduranwa n'imizi n'icimbiro ciwe kandi je ndacubaha ntaco nongerako hanyuma bavuze ati abantu bakuze twebwe ugwaruka dukora iki ejo twiteze iki ubwa mbere na mbere mwebwe ugwaruka mushira ubwoba kuko mugwaruka abanyabwoba ni benshi mushira ubwoba hanyuma mumenye yuko novuga nti igihugu namwebwe igihugu c'u Burundi kirabakeneye kandi muri mwincabwenge zitari nkeya wanavuze n'ibikorwa bitari bikeya n'imfashanyo nyinshi mwahora murongo ubu zitagishika jewe no guhanura ikintu gikurikira ugwaruka dukora iki
bwa mbere na mbere shira ubwoba. Ubwa kabiri, raba ibibazo ugwaruka mufise uyu munsi, bibazo byo kubaho, bibazo bya kazoza, mutangure kubikorera hamwe mubazanya muti dukora iki kugira ngo tubeho kandi nejo tuzobe dufise ijambo mu gihugu tuvukamwe. Muti twitege iki? Jewe novuga nti ama n'umwizero ariko muwamane muri kukivi, mufite ico muri ko muramara, mufite ico muri ko murimarira, na cane cane mufise ihangiro yuko atawundi muntu azobasubirira mu kugarukira igihugu no mu kucubaka. Uruhara rwanyu rurakenewe. Hanyuma hari wavuze ati dusigurira ubucuti buri hagati ya Fredera navuga yuko ntibantunganya na Sendegakirice batabihuriza ko ndagomba kumubwira ibintu bikurikira. Nivyo mu bantu twatanguje urugamba rwa CNDD na FDD intagoheka, harimwo abafrodebo mugabo ntibari batumwe na biro politike ya Frodebo nkuko yavuze ati Sendegakirice yaravyemeje. Oya, biro politike ya Frodebo ico gihe yategekwa nyene na ntibantunganya, nukuri ntibantunganya, novuga ntiyatworohereje na buhoro buhoro, ntawo mubeshera ngo ntibantunganya ngo yarashigikira ico ciyumviro cyo guhangana n'abakomago. Oya, twagiyeyo kuri initiative y'iwacu, twebwe twagiye tujanye, dusanzwe tuzanye muri Commission Nationale ya Propagande ya Frodebo na Nyangoma niwe yarayiyoboye, Sendegakirice akabicegera ciwe, duhaguruka ku giti c'iwacu, ntitwatubwe n'umugambwe Frodebo kuja gutanguza urugamba. Ariko twarabiravye dusanga nta kundi vyogenda, bandi bantunganya barakoze ibyo biyumvira bari kumwe na baminani ijana abandi, twebwe ariko ntitwashigikiye inyifato yabo. Twemeye guhangana n'umwansi yari karica abanyagihugu, yarishe Ndadaye akamukurikiza abanyagihugu. Aho nukuri novuga yuko Frodebo ntiyadutumye, twagiyeyo duhagurutse kuko tubona abanyagihugu bagowe. Uti no message Frodebo izoha abarundi kugiye mu matora niyi, murayibaza aba Frodebo nibo bafise message bazohereza abarundi bagiye kwitoza. Jewe sidomenye ico bashobora kuvuga muri kino gihe, siho ndi kandi sinde no mu mugambwe wawe, kandi sindiko ndategura kampanye yabo ngo menye ngo bazovuga iki mu matora. Nibo bazomenye ibyo bavuga nabo babishikiriza ingene bazovyakira. Hanyuma timbega icizere cova henda bigarutse ko naho Bobo Rugurika yavyishuye neza. Uti icizere cova he? Icizere gihera kuri wewe. Burya nta muntu ashobora guhangana n'ibibazo afise iyo wenyene atiyemera, iyo wenyene adahagurutse ngo ivyo bibazo abanza bitorera umuti. Hagiye koro n'ibibazo by'igihugu, aho rero no kuvuga uwo ari we wese abona ko hari ingorane mu gihugu ahamagariwe kuzihagurukira kugira ngo bahangane nazo, acaja hamwe n'abavyumva kumwe nawe, bagaheza bagahangana n'ibibazo biba bihari mu gihugu, hama bagaheza ibibazo bigatorega umuti. Nuko vyama bimeze. Karavuga ngo ikizere kizova kuri bande? Kizova ubwa mbere na mbere kuri jewe, kuri wewe, mu gihe tucitwa abarundi. Uburundi buraturaba, abarundi baduhanze amaso, no kuvuga turacafise ico tubamarira. Igikuru gusa niki, shira ubwoba, hanyuma tuve hasi, muzobona neza ko bitari bike tuzobikemura. Mu bigoye abarundi n'Uburundi. Muti harundi yavuze ati amatora afatiye ku moko, abantu ugasanga barashigikirana mu moko, turashigikirana mu moko yacu, ugasanga abantu baravuga ngo bwa bwoko ngo ntibugaruke, ngo ku butegetsi n'ibindi ngo bagire bagaruke. Jewe mfise ijambo rimwe gusa nabivuze, Uburundi n'ubwo abarundi bose, umurundi wese arafise uburenganzira bwo kubaho mu Burundi, bwo kwitoza mu Burundi, bwo kuyobora abarundi mu gihe bamutoye bataravye uwo ari we. Uvuga ngo Burundi buzokwama butegekwa n'aba, uyo muntu arihenda cane kuko
nta n'umwe imana yaremeye gutegeka abandi ngo bazokwame bamupfukamira abategeki. Twese imana yaturemanye iteka ringana, iduha ingabirano zitandukanye ngo twuzuzanye. Mu gihe rero mu Burundi hoboneka umurundi aje imbere abandi kandi akabona kure gusumba benshi, jewe nohanura ko abantu bomukurikira bataravye ubwoko arimwo, kugira ngo barabe yuko uyo muntu yoshobora gushikana abarundi kuciza abarundi biteze. No kuvuga iki? kuva mu novuga nti mu byo barimwo muri kino gihe, ahereye kuki kuri ayo macakubiri ge. Jewe wongira umukuru w'igihugu uyu munsi, ikintu noherako ca mbere ni ukwigisha umurundi kuba umurundi, kuko igihugu tubamwo nticitwa ubutwa, nticitwa ubuhutu, nticitwa ubututsi, citwa uburundi. Tuza kuba adaboro abarundi. Ubwoko bwacu n'ubw'iwacu tubugumye, niba ari cyo budufasha twebwe biraturaba twebwe, ariko ntitwigere n'umunsi warimwe tuzana ubwoko bwacu mu murima rusange witwa Burundi. Hari ikintu nabonye itanzania ciza abarundi dukwiye kwigirako. Umutanzania uwo ari we wese, ubwoko avamwo bwose, intara avamwo yose, akubwira ngo Mtanzania mwenzangu. Imbere yuko haza abarundi hakaza abakongomani, hakaza abanyarwanda, hakaza abandi bose bani imbibe na Tanzania, kubwira ngo Mtanzania mwenzangu, Mtanzania umuvuka gihugu wanje. Icaka birakubwira ni Tanzania yetu. Twebwe ibyo none tuzokwama mu buhutu bututsi n'ubutwa bwacu gushika ryari? Ntiduheza ngo dutere imbere, duhindure. Nasoni dufise kwa madutu kimana mu kubona yuko yaremye abahutu, yaremye abatutsi, yaremye abatwa. Yaba imana ntabo yaremye, abo nitwe twabaremye. Imana yaremye umuntu imushira mu gihugu citwa Burundi, duca twita Barundi. Naho nukuvuga ari wese kuri je barafise uburenganzira bwo kugira icamanira igihugu ciwe, kandi umuntu ataravye ubwoko bwiwe. Ati yakordarusha, ati mbega yakordarusha n'ubwome. Jewe turabyumvikana nawe yuko akordarusha gwari rufatiro, nivyo gwari rufatiro, ariko gwari rukenewe muri bijya bihe. Gwari rukenewe muri bijya bihe kuko igihugu cari kiri mu ngorane nyinshi cyane z'intambara zavuye kuri ayo moko nyene yacu ziva, kuko novuga nti hari abantu batava kwizima babona neza ko bavukiye gutegeka, abandi bakazotegekwa, abandi nabo baravyanga. Byari bikenewe rero yuko bijya bitigiri abantu babanza bakabiherako, ariko tukazoteba tukabivamwo buhoro buhoro, tukabivamwo, kuko ntituzosaza turi mu bibazo by'amacakubiri abandi barenganye mu 1200 muri Moyen Age. Ati hoko gwiki kugira ngo umuntu atware adafatiye ku moko? Hoko gwiki kugira ngo umuntu atware adafatiye ku moko? Jewe novuga nti uza kwitoza ashaka kuzoba umukuru w'ubwoko, aragenda yitoze mu bwoko bwiwe. Mugabo uzoshaka kwitoza kugira ngo agire icamarira abarundi, azogenda amenye neza yuko agiye ahetse ku mugongo no ku mutima wiwe abarundi bose, atanumwe avuyemwo, kandi ko azobabazwa. Twebwe twemera Imana tuvuga tuti azobabazwa n'Imana, kuko yarabyemanze, ariko kandi azobibazwa n'abarundi bo bamushize imbere. Ingene yitwara, akitwarira ubwoko, akitwarira intara, akitwarira n'umugambwe, akitwarira ibyo ashaka byose, akitwara nabi natwanje abarundi. Uyo muntu ndamubwira nti byoba byiza atanze imihoho canke rero umuntu ataraja gutwitoza naho agifise uwo mutima w'ubwoko bwiwe muri we, ahagararira aho nyene, ntaze yirigwa aragora abarundi ngo nibamuha amajwi, kandi agifatiye agifise ubwoko n'intara canke n'ubundi buhimbiri bwose muri we. Ati raja baracariho ntabyo nomenya, mugabo tumwumvise adakoma, atavuga, n'umuntu n'umwe atubwira. Novuga nti uruyambu rwiwe benshi tugira tuti yaritavye Imana. Niyo ubajije abo mu muryango we bakubwira ati nta na kimwe tuzi ko yashengeye, ariko twizere ko Imana izotwereka ibitangaza
ikamutwereka ari muzima ari hamwe naho aba yarashengeye Imana imwakire hanyuma igirire imbabazi abafise igikorwa cyo kuba baramugiriye nabi. Ati ibikorane by'abategetsi ndagomba kuvuga jewe muri 2014 mu kwezi kwa kabiri mu kintu ca mbere nahereye ko mpanura abari bayoboye cyane cyane igihugu na nka Nkurunziza n'abagenero biwe narandi ndi kumwe n'abandi twarateguye urwandiko hama ndagwemanga jewe ubwo rwandiko rwari rwanditse ko ngo mu mugambwe CNDD-FDD tuvahe tugezehe tuja hehe aho nabaza Nkurunziza ubwo rwandiko badorofo ntibashimye ko ndarumushikiriza kuko ne nabahaye kopi ndibuka neza yuko twe na tutotere turiwe turasamba muri service de renseignement turi imbere y'abagenero ndwi batubaza ubwo rwandiko tuto turavuga ko mu Rundi atagwazi atanateko n'igikumu ego yuko mugabo jewe naragwemanze nashaka kubiki icambere nahereye ko niki mbega Imana rurema irashobora kuba igikoresho ca propaganda yacu twikoresha nazo ni dufise gufata umuremyi yaturemye tukamukoresha muri politiki ico nico nahereyeko ico gihe baranyiramirije ari abamfasha uko bashaka batari bakeya murumva ko ingorane zo ntizabuze muri ico gihe ariko rero jewe navyakiriye nk'uko mengo n'umugisha n'umuhezagiro kuri jewe kuko sinkumve Imana yaremye n'abandi bantu bose Imana twemera tuyikoresha mu bintu by'iwacu tugashaka gusigura ibyo turimo tuyikoresheje oya nukuri nanje ndemeza neza yuko ibikorane byo gushimira Imana ni vyiza mu gihe birimo umutima mwiza mu gihe koko uwo mutima gushimira Imana ntawo ugaya mugo gukoresha Imana nk'igikoresho ca propaganda murabona abarundi twe twama twashimira Imana murazoza muradutora kuko namwe murabi Imana ibyo tubihagarike uwo ari we wese abihagarike mugane wa mupatiri ibyo bizodukwegera umuvumo mubi hanyuma gucira Imana imbere byunguye iki iyo dushira Imana ndiko nawo dushira Imana imbere nako mugambwe CNDD bo bavuga ngo bayihaye ikibanza ca mbere jewe naho rambwira abo ngiri muri wo batarawunyirukana naho ndababwira nti nta Mana twahaye ikibanza ca mbere Imana yamana ikibanza ca mbere mu bo yaremye si mu mugambwe gusa ni wanje mu mutima wanje ni mu rugi wanje ni mu miryango iwacu ifise ikibanza ca mbere ni wawemera Imana izokwamana ikibanza ca mbere ati mbega byamariye iki ego iyo abarundi babona ko Imana ari yaremye Burundi karema n'abarundi nukuri bamye bayambaza bakayambazanya umutima wemera umutima cyane cyane uyigamburukira ukora ibyo yifuza nabyo yifuza no kuvukana ibyo yifuza nuko twokumvikana ibyo yifuza nuko tudasubira kurabana amazuru n'ubundi bube gito bundi ibyo yifuza nuko twokubaka igihugu c'amahoro kuri bose ibyo tubikoze turafise gushimira Imana ntibyari ibintu kuri kw'Imana no kuyishima mugane wawe no kuyishira imbere canke tukayizinira si bibi na buhoro mugabo ataco tumaze ibyo dukora biteye kubiri n'iteka ryayo bikamerera n'aba bantu Imana yaremye nukuri twoshaka tukareka kuvuga Imana tukareka kwishira mu kanwa kacu ngo baharanira demokrasi ariko bagatoteza Rwasa jewe nukuri namangira nti umuntu wese uzi neza yuko uri umurundi ukaburi incabwenge warabonye intwaro y'umugambwe umwe ingene yimenyera ikavamwo ibisizi imwe bigaruka bikamerera nabi igihugu nico cari catumye mwibwirizwa rya 92 igihe twatoye ibwirizwa ry'imigambwe myinshi twebwe twari twahise mwico kandi abono hanura dufate cane cane mu bayoboye igihugu n'abari mu mugambwe muri kino gihu yo uramutswa Uburundi CNDD-FDD no babwira nti umurundi wese afise uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ashaka ntategerezwa kuba mu mugambwe jewe ndimwo kuko jewe ntegeka
canke mfise igikenye canke mfise ibyo ndamuha. Eka ukuba mu migambwe myinshi bizana ivyiyumviro vyinshi. Hari ivyiyumviro mwamye muvuga twari twahereye ko muri CNDD-FDD bijya turimba murimbo ruhayagiza CNDD-FDD benshi mwabishimye, ariko nagira ndababwire burya hariho n'ibindi vyiyumviro bindi byari no mu bandi banyamigambwe vyiza kumbure nkabijya canke ibisumba bike. Tubabujije abo rero kubivuga, tukabuza kubishira muri programme yubaka igihugu cacu, mwumva tutabari twe twihombeje. Gushira igihugu mu mugambi umwe no guhomvya igihugu ivyiyumviro n'inguvu z'abantu benshi. Gutoteza Rwasa nta numwe yobishigikira, si Rwasa gusa n'abandi bose bazira yuko badafise ivyiyumviro bimwe n'umugambwe. Abo bose novuga nti aba batoteza ni babiheke, kuko ntaco bimaze, bizana induru bigasongera isi yibe. Mboneho no kukebura n'abandi bagira imigambwe ija gupfukamira uri ku butegetsi kugira ngo bayisare. Kugira imigambwe ico no kuyita les satellites izokwama yiyomeka ku bimaze ko umuntu agira umugambwe kuko abafise ivyiyumviro bitandukanye n'abategeka muri uwo mwanya, kuko n'abafise iki inambition légitime yo kuzotegeka igihugu. Erega ivyo nivyo abantu batumva, ko umuntu agira ishaka no kutegeka igihugu giharakwiye ahubwo gukomerwa amashi akavyemererwa. Ubutegetsi buhari bwategezwa kugira iki? Buri mu vyo jewe mbaye president noshira imbere rero umuntu wese ronka uburenganzira bwo kuvuga ivyo imbere. Nawe bavuga iyo bavuga ati wowe uri hovyo no mubwira nti ntaco fa yo kubipruva. Arafise uburenganzira bwo kuvuga icyafise cyose ku mutima wiwe kandi ntabirenganywa. Ngize umugambwe rero simba menshi, ubugize umugambwe n'abamenshi kwagaruka nibigumviraho. Nimwumviraho abakunda kugenda birukanga muri CNDD kugira ngo abaye ibyo baha badasangiye ivyiyumviro n'abarya anibagireke bagira umugambwe wabo tubashigikire. Upfe kufisa ivyiyumviro vyiza bishimwa n'abarundi benshi amuzotegeka tegeke. Ndabigarutseko abategeka muri kino gihe ntibashobora kudushira mu mugambi umwe ngo bikunde, ntibashobora kuturema ukundi ngo bikunde, ntibashobora kandi no kudutegeka kuba mu mugambi umwe ngo bishoboke. Ibyo ndabigarutseko kuko nkamanga ya narabivuze, abarundi twarinjiye muri demokrasi niturota dusubira inyuma. Amahoro. Ego, ikibazo ca nyuma muce mutwishura tunasozeza ko mu batumire babiri ikiganiro cari gishimikiye ku myaka 20 CNDD-FDD imaze ahigejeje igihugu. Abahinga mu bya politike baravuga ko kibi ari system, cyo bita system ya CNDD-FDD. Haravuye nkuru nziza bavuga ati atwara nabi, haraje uwundi nta cahindutse, bagira bati nubwo hoze uwundi system ya CNDD-FDD kimeze uko imeze nta kizohinduka. Bobo Rugurikana, Richard Nimbesha, biracashoboka ku Burundi bushayuka. CNDD-FDD iracashoboka ko iyo nyene isubiza ibintu mu buryo igihugu kigasura ku murongo mwiza, canke bidashoboka hakenewe iki kugira ngo umunsi Burundi muravye aho bugeze no munsi usubire mu nzira nziza. Mbere kuri Nimbesha dukozera kuri Bobo Rugurika. Urakoze cyane. Muri make cyane. Evaluation tugira twese nuko abayoboye igihugu muri kino gihe novuga nti ntabyo bashoboye. Ibyo turabyemeranya twese. Umuntu agize Robira yumvije abanyagihugu bose bamye bavuga arumva neza yuko bageze habi. Ariko novuga nti icari kuduha tukaronka n'abashigikira bijya nabo bakavuga. Icari kuduha iyo baza kwemera batugahurira ku rubuga nabo bakavuga, ngira ngo byari kuryoha. Ariko icyo novuga ni iki: twebwe bijya ko twabigaye tukaba tutanabishigikiye igifato nkijya bijya bintu byo gukenesha igihugu gushika umunyagihugu ahinduka amayibobo, bijya bintu byose bigoye abarundi. Nta mwizero mbona yuko abayoboye igihugu uyu munsi bashobora kubitora umuti, kuko ibyo bashoboye n'ibijya nyene barimwo. Abandi barundi rero nibo bategerezwa guhaguruka barihe. Nama numva iminsi yose tuvuga CNDD-FDD ukamengo niyo yonyene ijejwe igihugu cyo irevre ni ikijejwe muri uno mwanya
niri kiragira gestion y'igihugu muri no mwanya ariko siyo yonyene ifite ijambo muri kiriya gihugu abandi turiko dukora iki ahubwo ni muhaguruke duhaguruke twese kugira ngo igihugu cyacu nikijana nikigenda kagirira ariho turi niko je no bivuga kuko barya byo bashoboye nibirike hari umuntu yavuze ngo jewe simbabazwa nabonona mu gihugu kuko ari byo babazi mbabazwa cyane n'abafise n'ababona icokorwa ariko ntibagikora murakoze Bobo Rugurika tutodeye kuri wewe urakoze bon ndashima ndemeranya cyane gose nibi Richard Nimbesha narabeje kuvuga ariko jewe nashaka kuvuga yuko nkuko bivuze CNDD-FDD uno munsi abategetsi bayitwara rukuvuga president Ndayishimiye n'umukuru w'umugambo uri ku butegetsi bajya ba Reverien Ndikuriyo bose barananiwe kuko burya umukuru w'umugambo uri ku butegetsi burya mu bisanzwe bari ijisho rikomeye ry'umukuru w'igihugu nukuvuga yuko barakurikirana programme leta ya CNDD-FDD ikirakora iyo babonye itari kigenda neza barabahamagara mu ikoraniro kaminuza ry'umugambo barashobora guhamagara president bati dukeneye kwiga ibijanye na ya migambi twashikiriza muri kampanye badutoreye rero nshaka kubereka yuko iyi myaka 20 CNDD-FDD imaze itwara abatwaye umugambo CNDD-FDD bose nabangushe abatwaye igihugu nabangushe abatwaye amareta nabangushe niturigera tubona umuntu numwe wo muri leta yatanze ibihoho kubera ko abona ivyo leta yemeye itari kibikorera abanyagihugu mu bisanzwe ne uko bimeze ku isi amareta yisoneye iyo uri umushikiranganje ukabona ibintu biko birakorwa muri leta ukabona ibi biciro ingene biduga gutya uri ministre wa commerce uri ministre wa finance uri ministre w'imigenderanire uravuga uti ibi bintu nakamaramaza udutesha urubwa twese jewe ndasezeye rero rufetke atamushikiranganje numwe muri leta ya CNDD-FDD turigera tubona atanga imiho nukuvuga ko bose baramenye nukuri nukumenja ijya nico no kwita complicité au crime ibi bintu CNDD-FDD rikirakorera abarundi yarakoze des crimes contre l'humanité yarakoze des crimes économiques uno munsi irikikora ico twokwita les crimes sociaux même économiques reka tubifatanye kuko bariko bica tout ce qui est la société ibi bintu byose nganda babwiza ukuri neza ibi bintu ubona uno munsi never president Ndayishimiye aje imbere y'abarundi akavuga ibintu bitagira ubwenge akavuga yuko uburundi ari ubwa mbere kuva bwica uburundi abarundi banezerewe batwawe neza baryohewe biteje imbere abarundi bari imbere yiwe bagakoma amashi bijya bintu kijya ni ikibi gikomeye yakoreye uburundi nimwe nama mvuga yuko jewe mu bintu nankikira ijya ntwaro sibi iriko irakora cyane nye nuko iriko irica umurundi yakreye uwundi murundi uwundi anotre type de buhunde uno munsi umurundi umengo si wa wundi mu myaka yahera si wa murundi twize kuri basokuru les valeurs burundaises uno munsi umwicanyi niwe bakomera amashi yavuze umwicanyi murandaba niwe baramuta n'amaboko abiri abantu bakunaba umuntu aravuga uburofa ubujuju abantu bose bazi ko ari ubujuju bagakoma amashi bakaryoha none mwe mwumva uwo muvumo winjiye mu gihugu cyose bijya bintu nibibaho mu bisanzwe bo reka izo ndeyo kubiteba mugabo nshaka kuvuga paraporo ikibazo cyari aho tugeze uno munsi biracashoboka ko CNDD-FDD ihindura ibintu byonyene cyane nibishoboka nibimwe navuga n'amanota uko ndayiha CNDD-FDD bakwiye gufungwa bakwiye gukugwa bariko bakorera muri zero igihugu cy'u Burundi bagishize mu busa uno munsi birarengeye mugabo rero nshaka kuvuga mu CNDD-FDD hariho abantu bintungane abo genda biti naho bataboneka hariho umugenzi wanjye mfite niwe akunda kumbwira ati bijya bintu byose kubivuga ati je nibaza ko mu CNDD-FDD atamushinga nta n'intunganire jewe ariko nizera ko bariho mvuga iki rero mvuga yuko abo mugabo ivyo wonye ndiko ndabivuga muri cadre y'igitangaza ico gitangaza rero jewe ntacyo ndiko ndabona cyo mu CNDD-FDD muri abo bintungane boza bagakorana na bagenzi babo bagasova igihugu bagatabara igihugu haba mu nzira zose zitegekanije bagakura ubwo butegetsi bubi par contre ico nemera nuko izo ntore z'abasendedefedi zoba ari nkewa zihari nuko zimaze gushishoza zikamenya ko hari abarundi b'umutima bifuza gutabara igihugu
nibaza ko abo bakwiye gusa kwifatikanya n'abo bandi hanyuma kumbura bagafashiriza aho bari mu kazi barimo kuko ndagwa akarorero nabo basende dedede bama bariko basibira amabanga y'amabi sende dedede kirakora abo rero uretse ko baduha amakuru kumbura nabo bamwe ku nyungu zabo ariko mu buri bose ndaza bashinga abapfaso n'intore rero nibaza ko abo aribo bokomereza aho nyene bakiyumvira n'ibindi byose bokora abo bajenero bari muri sende dedede nimba bariho je ntabonzira ishari kumbura nitwayaga umusomazo babwira abajenero bo muri sende dedede boba barota ushayura uburundi aho turakeneye kumenya baribo kugira tuze duhanahana ivyumvi izo ntwaramiheto izo imbonera kure sindi bobo hari abo tuzinanye baduha amakuru bakatubwira bati turiyo kubera gukiza gatwe ndashaka no kuvuga neza mu camake nta rukiza ndiko ndabona muri sende dedede ahubwo abarundi b'umutima bazoshobora kurengera ubundi buga bwose ubwo bwibone ubwo bukundi bw'inda ayo macakubiri kuko no mu bashaka gukura sende dedede hari abamunzwe n'indwara z'amacakubiri hari abamunzwe n'ibiturire hari abamunzwe n'ububeshi nibaza rero abo bantu b'intore bazomenyana abo bazoraba ukungene bokorana ariko ico nizeye kuko nakubwiye ko nizera n'Imana cyane Imana ntizoheba abarundi gutyo nyene nzema uno munsi isende defted na neva bagize abarundi mbata Imana ntishobora kutureka ngo tugume muri ubwo buja nico gituma abarundi bamwe tumaze gutangura kwitabaza gutabaza amashengero za Kiliziya Katolika tubasaba ko nabo bosubira bakaraba uruhara rwabo ayo dini ya Islam abo ba Islam za communauté musulmane abo bakizwa abo bafite amashengero ayo ma communauté protestante ntibajyanye ngo baguma bahereza igihugu Imana ngo baguma basenga ego ariko nibaje no mu bikorwa nibige ingene abakristo babo intama zabo kwicwa abantu batemera uwo mugambi wo kwiba batangura gufungwa abantu bibaza ngo biracari bisanzwe ngo nta butegetsi butica bibaho tusa barashindiriye abagumamwo mu nyuma dusanga nyuma ya 2015 babaye abafronde kwera mu nyuma baratahuye ko ubutegetsi ibyo burimwo atari byo ubutungane kuko bamaze gushira tournevis muri constitution bakayihindura bakayishira ku avantage yabo ko babishaka ubutungane barafata abantu utugabogabo cyangwa utugoregore tutagoroye neza mu mutwe byitwa ngo bariza amategeko urorero ni nk'abagorikunda Valentin baraha abantu guhagararira amategeko mu gihugu arabaga batajambo tabaye akaroro k'abagorikunda par exemple ushobora kumudefanda ashobora kubivuga cyangwa wenyine azidefanda ariko Imana iramubona n'ivyo bamukoresheje harajamo n'abandi barakoreshwa ko ubutungane c'est la clé nibwo rufunguzo rwa byose iyo rero bashoboye gufata imitima y'abo bantu bitwa ngo nabagabo biza amategeko bakemera kubera indandende ukagira indandende nawe urimo gufata kurera naho rero ibyo Burundi byaciye bitangura gupfira ibintu birayangara abafungwa barafungwa abashatse kugira ico bavuze aho ndasimvye ningo gandagiye bantasano baricwa bahafsa Mosi baricwa ba Emmanuel Ndereyimana batwagwa kwicwa Imana irakinga arafungwa Imana irakinga kandi barabacika iyo Mana nyene yamye ikora ibyikora barabacika n'abandi nuno munsi abicwa aba MST bafunzwe aba IPD bafunzwe perezida wa IPD yarishwe muri yo sanse nyene yuko bashaka gutwara atagitutu kibabwira kiti nyabu nagezaho nuko rero mu ncamake mvuze rero aho rero nababwiye ni bya myaka ibiri ya mbere donc umwaka ni gice bashaka 2005 2006 2007 gato ibintu byagenda neza ubuzi bwarabonetse amafaranga yarasirikiye ibiciro biragabanuka abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi barishira barizana okay muhure n'agatenekeje bamwe bazana inzara itagira uko ingana isongoye nk'umusumari
bazana ibi byose mubona turiko turabamwo uno munsi. Inkuru nziza yakunda ifaranga nk'ukuzimu, abatabizi hari abavuga bati tujanye omwe inkuru nziza ke ndayishime, mumenye ko sero system yahinduye umujya bagendera ko nujya nyene nuno munsi. Ndayishimiye yohava ariko akagumaho CNDD-FDD uwoza sasere pire ko barakamara maza ni kujya nyene kuko system nihinduka kiretse haje abayihindura complètement mu mizi kujya bahinduye ubutegetsi mu Rwanda emerende igatwagwa n'umuvo pour de bon. Niwo muti wonyene ushoboka mu Burundi pour le moment. Ndamutahura honorable Richard avuga ati bon ego imeze kuri ariko ntawo tana n'akabando aracapise espoir icizere ikizigizigi honorable ndakurahi niba abandi bene wacuzi bene wanyuzi nta kizigizigi kuko iyo bari ikizigizigi baba bamaze kugorora utuntu tutari na duke ariko ndashimira Imana mu byo bivye byose ibyo basahuye byose abo bishe bizogorana gusa imbere y'intahe ko bazura abo bishe ariko ibyo bivye turumva ko bamwe baharuwe ko inzu 100 amajana 200 300 400 no kuvuga biri mu gihugu nta kibazo. Ubutungane buzovuga buti ufite amazu 300 reka tugusigira imwe y'umuryango 299 asubiye mu kigega ca leta. Ico ndagishimira abadede kubera ukwiyemera rumativi no kwiyerekana mu bantu yuko batunze kandi atashiko batunze byaravuye mu busuma mu bunyonyezi mu gufukama mu nda abanyagihugu. Ndashima ko byinshi investissement ya 80% ibice 80% babikoze mu gihugu. Ibyo biroroshe ko nihaza abantu bajeje ubutungane atari bangondagonde nk'abagori kunda niko ndamuvuga kubera yankoreye ko abandi sino ifo kuvuga umuntu kujyo umuzi waramubonye ibyo yakora utamwikeka. Ego namwe songore dohe akari niko ndasongora no kuvuga byose burya butungane bahaye abagabo n'iryo imbura kimaze nihagera babuha by'ukuri abantu bakeneye kugira ico bafasha abarundi mu mategeko yubahirije ibwirizwa shingiro yubahirije ibikenewe byose kwa mategeko arabwa nabo bose igihugu kizogorora ariko nikizogorora kuri CNDD-FDD. Ndabasavye ndabibabwiye ndabisubiyemo bisaba yuko haba reforme profonde. CNDD-FDD twarayikoreye ça serait dommage n'umugabo famille yavyaye umwana w'ikigaba akabagabira aho bigeze ntihazogira abantu bazana ibintu by'amarangamutima ngo CNDD-FDD niyogenda akagirire kubera twarayikoreye ariko yavuye itubana igisizi imwe cyo gisizi imwe rero nukuri ifosante barasa naco Burundi ego bakoze kuvuga nagomba ndabakengurukire ku ntererano zanyu kugira duhe akanya abandi gato Ines intererano ntanze ego urayishimye ariko abarundi iyo baba bakagera uno munsi bariko bagenza inzara ibinono muri siècle ya none turagezaho dufise republika idashobora kugura igitoro akanya isasi kubera byose babishize mu mifuko yabo. Turasabye abarundi rero bahagurukire rimwe basidukane n'iyonka bashire hamwe bave mu tudumbi baje hamwe urunani intwaro ibapfukamye mu nda bayiyamirize kandi bayisezerere burundu ababikoze baze bashigwe imbere y'intahe ibakubite mu bwangu. urakoze nawe David Lionel. Murakoze cyane nagira ntangure gushimira iradiyo RPA kubatumire n'ikiganiro ciza. Jewe nari mfise intererano ariko ngira ko ngira n'ikibazo mu bisanzwe kubijanye n'icivugo c'uno munsi kubyerekeye igwirirana ry'abantu mugabo ahanini numvise igice kinini cyari gihagaze gose kuri evaluation y'intwaro ya CNDD-FDD akanatinda amazi
mwazanye gose abantu b'inararibonye wumvise no mushinga nahende Imana yaje kuvuga n'abantu twebwe twarutse vuba na cane abantu twaragize imyerekano mu 2015 tuzi kandi twubaha kubera kahise k'igihugu cacu nico bashoboye kukimarira none uno munsi rero nibaza yuko nkuko abatumire bagiye barabigaruka ko twihweje umuvuduko n'ivyifuzo vyiza les bonnes volontés qui anime abo bantu bagwanye iyo ntambara ya CNDD-FDD twebwe twari abantu bakiri bato twakuze dukingiwe nabo bita bakomagu nkuko babivuga hanyuma kandi n'abantu bashoboye gushira hamwe ibintu by'inararibo twebwe twese tushobora kuyoberwa no kudeha mu kirundi qu'on peut pas se moquer kandi tutorenza ku rw'amazi niko bavuga mu kirundi none rero uno munsi gabashinga naye bapasoni bagabo bamwe ari n'abakabikunda ko babitaba abashinga naye l'époque uno munsi ugwaruka mutumura tuzi bamwe twabejeje makaminuza abandi duhejeje imyaka tumaze imyaka 2-3 duhejeje za kaminuza turi mu mirimo bamwe ya leta ayandi muri secteur privé hanyuma 2015 bishikaho bigeze nkuko umutumire Monsieur Richard yabivuze neza ati akarere karatwengeye igihugu c'u Burundi ati urubanza ruracika uno munsi rero twe dufise impungenge abantu cane twanahunze twari nico turiko turamarira igihugu tutanga makori ayo makori akaba ari yaja kuvamwo ibikoresho by'intambara zihagaritse akarere intera hamwe n'ibindi ivyo rero ntibabiryo bigwe abantu n'abantu banjamu n'abantu b'inararibonye ce sont été des diplomates Monsieur Emmanuel abivuze neza ati abantu no munsi qui sont des ambassadeurs de notre chère patrie twariganye n'abantu twashoboye ko nous avons encadré muri Cameroun turabizi neza cyane uno munsi amatora arageze nibaza ko atayobewe Monsieur Francis Rohiro muri Cameroun ibyo bakoranye mu mugambwe n'ahandi hose none gabasha dusabe duhogore tuyahandi ko president Neva bamu amakarere kamutwengeye ariko tukaba tubonye aho bigeze ikibazo canje rero no munsi abo bantu bose bakuze abo bantu bose n'abandi bose banya politike n'ibindi sinzi aho nari interamiye mbwira abantu bakuze bati twe turarusha yaba bari Burundi canke abari hanze y'igihugu nitukinagogora nitukugira nico tuvuga kandi duciye ubwenge bamwe twigishijwe n'igihugu abandi turagenda no mu mahanga baranatugumwa turakora turiga turabimenya turakora nkashimira rero Monsieur Rugurika na Monsieur Richard bashoboye kukwanima kino kiganiro ndababaza ikibazo kimwe gitomoye gitrasa banyakubaho imfura z'igihugu c'u Burundi uno musa y'igihugu kigeze twe dukorera mu ma association bamwe tukanabigira twihisha dans des structures associatives uno musa y'igihugu kigeze nkuko Rugurika yavuze ibintu by'ubusuma n'ibindi byandaku abantu murabizi ingeso yitwa barutadaru arabivuze nitugina hema sanoze tout uno musa y'igihugu kigeze le financement zahora zihabwa au niveau structurel ibihugu ababayeur mu ma structure associative ico bita le secteur privé secteur privé hariho na secteur public murabizi mu bantu bakora mu bintu by'amashira hamwe murabizi ko kuva mu 2015 hari ibihano byafatiwe igihugu c'u Burundi kandi n'ubu biheruka kugaruka bisigura rero ko bijya biri impacta cyane nayo mashira hamwe cyo bita secteur privé ama association secteur associative n'ahandi hose ama ONG ma collectif n'ibindi bishobora gufasha kunagura mu gihe ababayo bagaye gucisha amafinancement yabo muri secteur public ivyo si nibaza nk'abantu bakoze abo nyene batumire bacu n'abandi no bari kwarenterana barabizi neza none tugume duhagaze kuri ivyo bintu à cause des ego z'imfura zacu canke abanyepolitike n'abandi bagenda mu ma procedure ahagaze dutera n'ikibazo mu karere ikibazo rero Jeffis banyakuntunga mfura z'igihugu c'u Burundi uno munsi aho tugeze dukora ikibazo canje ca kabiri uno munsi twebwe ugwaruka aho tugeze twitego ko eje igihugu cacu tugizoba kimeze gute mu gihe mu dutwara muco uno munsi hagize abantu bakuze batwara ibihugu bavuga ngo ce sont des idioties démocratiques tubona aho bigeze murantunga rero nashaka gutukana ariko mvuze ibintu muri diplomasi iwacu mu karere tubonesha amaso wumva abashobora kukanura bakabona abashobora gutega amatwi bakumva rero uwo mubabaro turawusangiye Monsieur Emmanuel narabakurikiranye cyane mu témoignage yanyu turawusangiye abantu nka Monsieur Richard avuga umuntu yitwa Adolphe yari mu general twese tuzi yashoboye no guhana inka mengo nabikomagu ibyakurikiye mu nyuma murabizi mengo abantu bicwa nk'ibimazi hariho rero ibintu numva nk'ubu mutwijejiki twebwe naho twahaguruka twagira ico dukoze ejo yuko ahantu uyo muntu nyakwigendera
Adolphe yarasiye amahasi abiri ariko uno munsi iryo barabara bahejeje kurinagura bakaca bariha izina ryiwe. Hariho ibintu rero bidahumuritse, hariho ibintu bisaba yuko twokorana izo mfura n'abandi bose mugahumuriza ubugwaruka, hanyuma hageze gutaha mukaducira inzira tukitahira. Gira amahoro, no munsi dukora iki, ejo twitega iki. Urakoze cyane André Nikwigize. Ego ndagushimiye Ines, sinzi ko munyumva. Yego turakumva. Murakoze bose, nashaka kubashimira cyane cyane RPA kuba yategekanije iki kiganiro. Je nari mfise utubazo tubiri, nashaka ubwa mbere ho gushimira abatumire Bob Rugurika na Richard Nimbesha. Nibaza ko bavuze ibintu byiza abarundi bashaka kumva kandi bashimye, benshi bashimye. Nibaza ko ntaho ni byiza bose kandi twizere ko bavyumvise kandi bazobikurikiza. Nashaka kubaza utubazo tubiri. Akambere nashaka kubaza Honorable Richard Nimbesha kerekeye ubucuti buri hagati ya Frodebu na CNDD-FDD. Murazi ko Frodebu niyo yashizeho CNDD-FDD mu 1994. Mbere na abashinga amateka batari bake